Mwaramutse. Uno munsi turabire hamwe icari co cotation, irindi jambo rikunze gukoreshwa ku isoko ry'imitahe. Cotation y'impapuro nyemeza agaciro k'imitahe ni gihe izo mpapuro zemererwa gushirwa ku isoko kugira ngo abanyamitahe bashobore kuzigura no kuzigurisha hagati yabo mu buryo bwemewe n'amategeko. Mu yandi majambo, iyo izo mpapuro zashizwe ku isoko bisigura ko igiciro cazo kiba kizwe kandi ko zishobora kugurwa canke kugurishwa hakurikijwe amategeko y'iryo soko. None igiciro c'izo mpapuro gishingwa gute? Igiciro c'izo mpapuro gishingwa hanini n'abashaka kugurisha hamwe n'abashaka kugura. Abashaka kugurisha nibo bashira ku isoko impapuro zabo nyemeza agaciro n'igiciro bipfuza, abashaka kugura nabo bakerekana amafaranga bemera gutanga kugira ngo bazironke. Kugira vyumvikane neza, reka dufate akarorero ko mw'isoko ryo mu Kamenge. Umudandaza ashize umufuko w'umuceri ku bihumbi 100 vy'amafaranga y'amarundi, ushaka kuwugura abonye amafaranga ari menshi akamubwira ko atanga ibihumbi 95 vy'amafaranga y'amarundi. Bamaze kuvugana barumvikana bagahuriza ku bihumbi 98 vy'amafaranga y'amarundi, maze uwo mufuko ukagurwa. No ku isoko ry'imitahe nuko nyene bigenda. Abashaka kugurisha batanga igiciro bipfuza, abashaka kugura nabo bakerekana igiciro bemera gutanga. Iyo bumvikanye ku giciro kimwe, igurishwa rica rikunda kandi ico giciro kikaca kiba arico cemewe kuri izo mpapuro muri ako kanya. Isoko ry'imitahe ryo mu Burundi rifasha rero abantu kumenya igiciro impapuro nyemeza agaciro, arizo mpapuro nyemeza ngurane n'impapuro nyemeza migabane zigurirwako canke zigurishirizwako muri ako kanya. Ivyo bigatuma ibikorwa birangurwa mu buryo butomoye kandi bwizewe. Ubukurikira tuzorabira hamwe insiguro y'ijambo émetteur. Mufise ico mubaza, murashobora kwegera ubuyobozi bubijejwe. Murakoze naho ubutaha.